Tukengurukire banyakubahwa amatari bari bamaze imyaka 5 barongoye intara kimwe na maire de la ville kimwe n'abamusitanteri bariko barasoza ikiringo cabo barakoze birashima barakoze ibikorwa bihambaye mu myaka 5 irangiye kuko bafashije mbere bimwe biboneka mu gushika kuri izi mpinduka tugezeho umutekano amahoro iterambere ry'abenegihugu tugezeho uno munsi barafise mu ruhara rudasanzwe cyo kimwe n'inyamiramabi gashinguracumu n'amatora duheruka gukora mu mahoro n'umutekano ntangere mukomere Imana ashimwe cyane babanditi n'agakacira baracakira gakacira baracakira mubongera amashi imbere y'amatora mu matora n'iyezina n'inyuma y'amatora n'amahoro n'umutekano ibyo tubikesha ubwira n'ubwitonzi n'ubukerebutsi bw'abari barongoye amakomine intara n'inyamiramabi uno munsi rero ndongozi cyane mwe babura amatari ndongozi cyane mwe babura amatari wa wundi ati ntawurekura iciza yafashe ico ciza twamaze gufata bandaniriza ntagire usubira inyuma kuko nta numwe muri twese ari kirenge nico gisubira inyuma civugo maze imyaka kuva mu mwaka wa 2005 gushika uno munsi civugo ni songa mbere ni songa mbere ukuvuga umwe wese araba ingene ahari uno munsi intara bagushikirije romizero prise zabaye ku munsi wa gatanu sivyo bijya babahaye ibyo byiza birimo byose bibabere umushinga ibe fondation yanyu kugira ibindi bishe kuma bikurikira umugabo cyane bijyanye n'amahoro n'umutekano dusubire kuba mwese muri ngaho wese mu cyubahiro ciwe kugira amahoro sangwa amahoro ubumwe ibikorwa iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi nagomba imbere ya byose mu nkundire twongeye gukengurukira Imana mushobora byose yaduhaye kuramuka tugihema mwuka wazima ikadushoboza gushika muri kino kibanza nihabwe icubahiro imyaka yose niteka ntangere rero yo kuba kumwe namwe muri kino kibanza kiza baduteguriye kuri uyu munsi aho turamutse dukorana kugira twabire hamwe ingene tugiye gutunganya ivyerekeye intwaro hisunzwe indinganizo shasha y'igihugu nkuko bitekanijwe n'ibwirizwa nimero 1/5 ryo kuwa 16 ntwarante umwaka wa 2023 bigenga indinganizo shasha y'intwaro mu ntara n'amakomine nashaka mu nkundire mumfashe tuba
tubanze dukeze banyakubahwa Buramatari baheruka kugenwa mu ndwi iheze ku itariki 4 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 twarongore intara zitanu zigize igihugu cy'u Burundi n'iteka rero batewe na nyacubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jewe Major Vice Ndayishimiye bakeze kuko nibanga ridasanzwe baraye bahawe twongeye dukeze n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'amakomine baraye bizigiwe na nyacubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi bahejeje kwerekana ubumenyi n'ubushobozi mu byo bagiye kuzezwa nabo nyene mufashe tubakomera amashyi mwa rero mugenwe mu bihe bidasanzwe byerekeye uburongozi bw'igihugu cacu ntimugiye kuba indongozi zisanzwe kwerekana abarundi ishusho shaka y'intwaro Burundi uko birekanijwe n'amategeko n'amabwirizwa nagomba kandi munkundire dukengurukire banyakubahwa Buramatari bari bamaze imyaka 5 barongoye intara kimwe na maire de la ville kimwe n'abamusitanteri bariko barasoza ikiringo cabo barakoze birashima barakoze ibikorwa bihambaye mu myaka 5 irangiye kuko bafashije mbere bimwe biboneka mu gushika kuri izi mpinduka tugezeho umutekano amahoro iterambere ry'abenegihugu tugezeho uno munsi barafise mu ruhara rudasanzwe cyo kimwe n'inyamiramabi gashinguracumu n'amatora duheruka gukora mu mahoro n'umutekano ntangere mukomere Imana ashimwe cyane babanditi n'agakacira baracakira gakacira baracakira mubongera amashi imbere y'amatora mu matora n'izina n'inyuma y'amatora n'amahoro n'umutekano ibyo tubikesha ubwira n'ubwitonzi n'ubukerebutsi bw'abari barongoye amakomine intara n'inyamiramabi uno munsi rero ndongozi cyane cyane mwe Buramatari ndongozi cyane cyane mwe Buramatari wa wundi ati ntawurekura iciza yafashe ico ciza twamaze gufata bandaniriza ntagire usubira inyuma kuko nta numwe muri twese ari kirenge nico gisubira inyuma civugo tumaze imyaka kuva mu mwaka wa 2005 gushika uno munsi civugo ni songa mbere ni songa mbere ukuvuga umwe wese araba ingene ahari uno munsi intara bagushikirije romizero prise zabaye ku munsi wa gatanu sivyo bijya babahaye ibyo byiza birimo byose bibabere umushinga ibe fondation yanyu kugira ibindi bishe kuma bikurikira mugabo cyane cyane bijyanye n'amahoro n'umutekano dusubire nasabye kuba wa kominare baraye maze
nagomba twibukanye ingingo ya 33 ibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa gatanu ryo kuwa 17 ntwarante umwaka wa 2025 rihindura ibwirizwa inimero 1 agakwego ubusa 9 ryo kuwa 13 munyonyo umwaka wa 2020 itunganya intwaro mu gihugu. Babura matari mwe kandi basomere ubwo muzobandanye muyikurikira ko novuga ko ibijanye n'intwaro mu gihugu iyo bitako article pivot 23 ivuga ngo buramatari w'intara niwe aserukira urwego nshingwabikorwa wa leta mu ntara, akaba ariwe atwara akongera akaba n'umuhuzabikorwa w'ubuzi bwose bwa leta urangurirwa mu ntara arongoye, ukora ibikorwa bishingwa n'ubushikiranganji bukukira. Niko byumvikana, buramatari niwe mpuzabikorwa ibisata byose bya leta bikorera mu ntara. Iyi article isomye neza tubona ko bya bindi bahora bavuga ati buramatari n'uwaseruka umukuru w'igihugu musha mwumva neza ukungene bimeze. Nta gikorwa na kimwe kesha buramatari kubera mu ntara. Kuvuga abene gihugu byanse ko batera imbere zobaza buramatari we wagiye. Rusanze ubukene bwateye abene gihugu zokubaza byageze gute, umutekano udakwiye tuzokubaza, uburimyi n'ubworozi tuzokubaza, ibidukikije bimeze gute, amagara y'abantu ni dogiteri mugabo n'impuzabikorwa byose turamunana. Byumvikana ko iri bwirizwa ryaratomoye neza ukungene ibikorwa bigiye kubandanya bikorwa. Ibwirizwa rishasha riza ryisunga ayandi mabwirizwa atunganya intwaro. Iki nico batera ubwoba y'amara tuzoba turi kumwe n'abene igihugu bazoba kumwe namwe, kuko ntabo batereranya. Igikomeye nuko twese dusenyera ku mugozi umwe tukashika ku nyishu, cyane cyane ko abene igihugu baguma bavuga bati twebwe twagize neza twaratoye amanamwe mu gutunganya cyo twabasabye baragikoze. Natwe rero uno munsi tubafitiye ideni yo kubatunganya, atakuraba nkunzi atamwana n'ikinono, bose ku rugero rumwe, umwe wese yarekuriwe abironka. Sinzi ko byumvikana. Abene igihugu cyo twabasabye ca mbere baragikoze, barahagarariye amahoro n'umutekano. Burya nivyo abajejwe intwaro, abarongoye abandi mu nyamiramabi barakoze. Umugabe w'igihugu ikibazo cy'umutekano nyine bagifashe mu minwe, bavuga bati ntawuza kuvogera igihugu cy'u Burundi. Turafise inyamiramabi, turafise abasirikare, turafise ibishigikizo byose. Basha baja mu matora, batora neza bigenda neza. Uno munsi rero duhamagariwe kubakorera tubabera abasuku by'ukuri. Nk'uko musanzwe mubizi, leta y'u Burundi yatekanije indinganizo nshasha y'intwaro mu gihugu yisunze amategeko makuru akurikira. Bwa mbere, ibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa 5 yo kwa 16 ntwarante umwaka wa 2023 riringaniza gushasha igitigiri n'imbibe z'intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakartier. Bwa kabiri, ibwirizwa nimero 1 gakwego 18 yo kuwa ndwi ruheshi umwaka wa 2024 rigenga intwaro y'amakomine, aho ritomora ingene
zizoja mu ngiro, na cane cane ko indongozi z'amakomine zihari uyu munsi zogumaho gushika hashizeho izindi nzego zivuye mu matora, ngene abakozi bahora mu makomine ya kera bazohabwa akazi, ivyerekeye inyubako n'ubundi butunzi bwayo makomine, hamwe n'ivyerekeye ingene amafaranga azokoreshwa. Bwa gatatu, ibwirizwa nimero 1/5 ryo kuwa 17 Ntwarante umwaka turimwo risubiramwo ibwirizwa nimero 1/9 ryo kuwa 13 Nyakanga umwaka 2020 ritunganya ivyerekeye intwaro mu Burundi, aho yerekana ingene ibikorwa bitekanijwe ku rwego rwose kuva mu bushikiranganji gushika mu makomine n'amazone. Muri kino gihe ibikorwa bihambaye byararanguwe, twovuga gutunganya amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine, ukugena baburamatari b'intara zitanu zigize Uburundi, ugushiraho abanyamabanga nshingwabikorwa b'amakomine. Mu by'ukuri rero iki kiringo turimo c'impinduka kirahambaye cyane, kandi gitegerezwa kurangwa n'ubwitonzi mu guhererekanya amabanga, mu kubisanya hagati y'indongozi, cyane cyane abahora mu mabanga y'ababuramatari bo baragihejeje, hasigara guhanahana amabanga hagati y'abamusitanteri n'abagomba babasubirire muri ibyo bikorwa. Tukaba dukeje, twongeye gukeza kandi abo bose bagize icyo bakora kugira ibikorwa biranguke neza, twongera dukeza abari ba musitanteri cyangwa ababuramatari bamaze inzego bakaja mu zindi nzego, cyane cyane urwego rw'inama nshingamateka n'abandi. Uguhererekanya tuvuga ko turi muri humanitasiyo, ntihagire umutima usimba. Igihugu c'Uburundi ni cacu twese, igihugu c'Uburundi ni c'abarundi bose. Ico umukuru w'igihugu cacu yarabivuze, yarabivumereye neza ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko, kandi atanumwe yogira ubwoba cyangwa amakenga. Nimba ari biti haravuga ibiti, ngende bimeze. Nimba ari ibiti ni na byinshi, nta n'ibyo muzoma. Kamye turavuga amategeko n'amabwirizwa ibibanza ategekanya. Tuzahava dusanga amaprofile dukeneye atanabo turoza. Byumvikana ko atari umwe yogira ubwoba, kuko igihugu kiragutse by'ukuri. Ibikorwa byawe bitunganije neza, ikiringo gihejeje, ikindi gice gitangura. Kandi simpaka rero babwiye, simpaka ikiringo cyawe gihereye abari ikindi gitangura. Sinzi ko munahura reba santeri ba musanteri Kinyinya, Taganzwa, manda y'ubusanteri n'abandi baburamatari Gitega, Makamba, Cankuzo, Karusi, yo kurongora intara yaheze, bacabatera iyindi ntara. Bene mwebwe n'abandi bose ndabijeje, umuntu azogira ingorane ari uko gusa yakoze nabi. Amatwi ansumira aho tugeze amaso, nta nabi irimo, mwigenjeje neza cyane. Imana ibareze. Banyakubahwa mwese, batumire bahire. Nubwo biri uko intambamyi zo ntizibuze, mugabo duhamagariwe kuzitorera inyishu. Tubikoranye ubuhinga n'ubwitonzi, izo ntambamyi zose zoziheza.
ndazi ko banyakubahwa amatari baraye bagenwe nta munovisi arimo mu bijanye n'intwaro mwese mwamenyereye iby'intwaro y'igihugu. Buramatari yo Rutanyerera we yarasanzwe ari buramatari intara ya Kirundo, abandi bose nabo nyene amabanga bari bajejwe n'imishubahiro yarabitoreye kugira bigenda uko byagenda. Hasigaye gushirako gatushe kanyuma mumenye ibyo byo mu ntara nabyo nta kigoye kirimo, igikomeye nuko tuja hamwe twese akabazo kaje tugatoye nyinshi. Sinuvuga ko ari umuhindi mushasha ibambewe amabanga yo kurongora ibisata bitandukanye mwari muyamazemo iminsi n'ukugororera kugusa. Hariho rero intambamyi tugiye guca hirya no hino muri kino kiyago, nazo zikaba ari zikurikira: itunganya ry'amatungo y'amakomine yahahora, bwa kabiri gukurikirana imigambi ya komine na cane cane inyubako z'amazone zitarahera, bwa gatatu itangwa ry'impapuro n'inzandiko ndangamuntu, bwa kane ugutunganya hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'amakomine, ibyo cyane cyane mu makomine. Mu rwego rw'intara naho mwumvise ko ari kurabira hamwe ukungene buramatari yokora neza ibikorwa vyiwe, ataraba cyane cyane ko ubuzi bwose bukora bwa leta bukorera mu ntara ukora bwiraba ineza y'umwene gihugu. Mu gusozera nagomba ndabibutse kugira kandi amabanga abarindiriye atari akazi. Yumve neza abanyamabanga nshingwabikorwa babura amatari, amabanga abarindiriye s'akazi mugabo ni umuhamagaro udasanzwe mu kwitangira igihugu n'abenegihugu n'iterambere ryacu. Twinjiye muri bishasha kandi mutanguranye navyo, tubiteze ko byinshi. Intango n'ivyo yama igora, ariko ntaheka ko ubwira bwanyu, ubukerebutsi, ubwitonzi, ubumenyi n'ubushishozi byanyu bizotuma igihugu gishika atankeka ku mahangiro cihaye. Turaza gufata umwanya tuvugane neza n'aba executive communal bijanye n'akazi kabo kumwe kagiye kugenda. Ni kuri aya majambo nugurire ko icese iyi nama, nkifuza ko mwoshikiriza ivyiyumviro birashe bizotuma izi mpinduka mu ntwaro bera umugisha Burundi n'abarundi. Abarundi baratwiteze ko byinshi byo bemerewe by'impinduka bijanye no gushira mu ngiro imbona kazoza, nimwe mugiye kubihagararira mu ntara mu makomine. Kandi twizere ko Imana Bibiliya handitse ngo muzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Sibyo? Imana ihezagire ibikorwa by'amaboko yanyu, ibandanye ibaba hafi, ukuboko kwayo kwame hejuru yanyu. Ibitiri musa n'ibizobura mugabo zobitsinda mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze, Imana ibahezagire.
n'umutekano mwaduteye iteka muri kino kibanza, nyakubahwa umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, banyakubahwa ba ofisiye generaux, banyakubahwa abakozi bakuru mu bushikiranganji bwacu, banyakubahwa babura amatari bagenzi banje, banyakubahwa abasitanteri b'amakomine, banyakubahwa banyamabanga nshingwabikorwa b'amakomine mashasha agize igihugu cacu, banyakubahwa mwese muri ngaha, nitugira amahoro, tugira amahoro, umutekano, ubutungane n'iterambere mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Ubwa mbere nagomba ndabasabe mwese mu nkundire tubanze dushimira Imana kuba tugihema impwemu z'abazima, kuba twashitse muri kino kibanza amahoro. Iyo Mana yacu nibiherwe icubahiro, mbere no kwikengurukira ndabasabe tuyikomere amashyi. Nyakubahwa mushikiranganji mwatugendeye, agomba ndabaha ikaze muri kino kibanza, ndabaha ikaze mu ntara yacu nziza ya Bujumbura, nongera ndabifuriza kuroranirwa umwanya wose muza kumara muri kino kibanza. Ndahaye ikaze kandi babura amatari bagenzi banje barongoye izindi ntara, mbere nkababoneye akanya n'akaryo ko kubakeza kwiteka baraye batewe, kwiteka mwaraye mutewe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu mu kubagena ngo murongore izo ntara. Nyakubahwa umushikiranganji, nk'uko mubizi kw'igenekerezo rya 4 Mukakaro umwaka w'2025 niho twinjiye mu mabanga yo kurongora intara ya Bujumbura. Abahora barongoye intara za Bujumbura, Bubanza, Cibitoke na Meri ya Bujumbura mu ngano yahora baradushikirije aho bari bagejeje ibikorwa. Basanze muri rusange intara ya Bujumbura itekanye mu mice yose kandi abenegihugu bari kwikirije. Rero tugiye gushimangira intambwe abo twasubiriye bari bageze ko, dushize imbere gutsimbataza amahoro n'umutekano, kuko ibyo mushinge w'iterambere rirama twisunze intumbero y'imboneakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 hamwe n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Ariko nyakubahwa umushikiranganji, habuze ibibazo twawusanze byokenera intumbero. Twizera yuko muri iyi nama tuza kuronka intumbero nziza kugira tuje ku kivi nyezina tworohewe. Nyakubahwa umushikiranganji, mu gusozera nagira nongere ndabashimire kubona iyi nama mwahisemo ko ibera mu ntara yacu ya Bujumbura. Rero ndabasabe ngo dutekurire agaseke mwaduteguriye. Nsabe rero abari ngaha bose gutega yompi ijambo tuza gushikirizwa na nyakubahwa umushikiranganji wacu, abasubiye kubashimira. Tugira amahoro y'Imana.